neza mu gisagara ca Muyinga aho turi kumwe n'umwe rwaruka mu bantu mu Barundi bariko bateza imbere igihugu cy'u Burundi bakoresheje kwiyungunganya kwihangira imirimo twidondora. Baramutse nitwa Ntakarutimana Gilbert sanzwe ndi mu entrepreneur eco-social avuka mu ntara ya Muyinga. Aha muhakorera iki mwatanguye ryari mbega bimariye iki abenegihugu? Mu bisanzwe Imprimerie ubona digital yatanguye ari secretariat imaze gutangura ari secretariat mugabo mbafise umugambi nanditse mu mwaka w'2013 mvuga yuko mu myaka 10 izoba ari Imprimerie ishobora kubiyoza gukosora amakosa akogwa n'ayandi ma Imprimerie agaragara mu gihugu. Hama niko kuca rero ndavyinjiramo nk'umunyempano kubera amashure yisumbuye nize tesa kandi kuva mu bwana naracapa hanyuma rero icari gikeneye nuko ndonka ingurane canke se base. Iyo ngurane rero naragenda yishikako ubu nibaza ko ubona yuko ari Imprimerie ifise ubudahangagwa n'ivyo wibonera. Nimba atari banga mwatanguje hangahe? Je nibaza gutangura mu bisanzwe natanguje miliyoni 50. Nari nazisavye muri Copec hanyuma rero ndazana imashini zibayabaye buke buke kubera tubanye na Copec neza ikibandanya rero credit ndayirishe ya mbere tukagenda rero turikida baraza kuri tele barabona yuko ndi ku kivi babandanya basupporting bo ngeze ku rwego rwaho banyizera cyane bakampa umutaho ushobora nyene kunjabura mu bihugu vya kure nka kugira mbashe guhangana n'abandi bantu bacanye. None muravye mu gihugu aha mubaye mu ntara ya Muyinga no mu bindi bisagara canke mu bihugu bibanyi ibi mukora ngaha baza mutucere ku mayange mukora ibiki? Mu bisanzwe hano ubu twatanguye gukora ibikorwa bibayabaye nk'ivy'abandi bakora kwimprima ku mpuzu turagira production y'amakaye ibitabo bitandukanye tukagira amahoro yiriye dukoresheje ubuhinga bugezweho tukakoresha ajya mu mashini y'ama offset wayabonye turafise ama cutting paper maronyeze akatamarame ndibaza wabibonye turafise amarage format ashobora kwima ku mabashi ama autokora n'ama one way mwabibonye ngira mwabonye ko mfise n'imashini twa frag print ishobora kwimprima amarido nibaza ko mwayabonye amarido ndiko ndagira bushakashatsi kugira ngira amarido kugira abarundi baronke amarido azimbutse kandi afise karite. Nibaza yuko mwayabonye yuko atacabaye ku buryo twifuza yuko umurindi baja mu bihugu bibanye Tanzania na za Kenya kubironderamo ntibasubire kujayo bazi ngaha bayarankura ngaha biento ko ndimvira yuko intara yari yose norondera mu detail amashop hanyuma tuze turaproduce hanyuma tuza turabaha badandaza kugira abarundi bose baronke service biboroheye. Igome murumva ko mwatangiye no kushira ku kibazo n'ababajije mbega ibi mukora ngaha bimari iki umwene gihugu ari hariya mu bitoke hariya za Rugari n'ahandi? Mu bisanzwe iyi societe urabona yuko abantu no munsi leta yimirije yuko baja mu makoperative. Uno munsi rero mu makoperative barakenera kwamamaza ibintu bakora, bakeneye ibintu bijanye no kwamamaza, bakeneye gukoresha ibidodo, gukoresha imipira, gukoresha imitaka, gukoresha ibintu bitandukanye byose hano Muyinga mu bisanzwe bose bitura ngaha. Aha muri administration ibintu byose bakeneye by'ukuri nta muntu araza yidoge kuko nk'ibijanye n'ama imprime ibijanye n'ama impression do grande taille nta ngorane ibijanye n'ama societe amaweni jakuranga ngaha mu ntara ya Muyinga ikabatumbera ngaha nta ngendo bagifata baji Bujumbura. Ibijanye n'abantu bato ngaha nyene utubazo twose baba bafise baje ngaha turakwaze gwa. Ibijanye n'abajene turatanga formation ku buntu. Ivyo byose bisanzwe nkaha uvuze urihe formation
ntibuduha munsi y'imiliyoni ku kwezi mugabo tubitangira ku buntu ibyo byose ndabifata nk'ibintu bifasha bene gihugu kuko abo ba duforoma bafite imiryango bavamo birafasha ni kucangira publicité bigatuma iyo bavuye bamenya inkuru nziza yo muri EMSI Buri bigatuma rero bica bituma societe yanje naho wabonye dukora twiyugaranya duparvena kuronka abakiriya bakwiye kandi kubera ubuhinga nyene twazanye ngaha rero ndashima ko intambwe tugeze ko ndayishimira kuko sinashimiye ko societe yanje yohera hejuru navuze ati reka ndayishire muri interieur kuko interieur kenshi abagwiza atunga barakunda kuyikengera ugasanga bagiye ko investa ruguru oro no muri interieur hari abantu nabo hari abantu niho hari ibintu akarurero ubu gushika ubu muyinga ifise population y'imiliyoni n'ijana Bujumbura amato asumira bageze kuri miliyoni none kwibiyestara hano nabibonyemwo strategy ikomeye ego nyene ndishobora genda kubaze kuki abandi bashima kuja gukorera mu bisagara bikomakomeye Gitega Bujumbura Ngozi n'ahandi kubera iki Muyinga icambere nabaje gukorera kuri population nka Giteranyi isumvye abantu cankuzo donc ahantu hari abantu hari ibintu donc ushoboye gukora ibintu byiza kuko aba bantu nyene nibo bagenda kurondera ama service Bujumbura mugabo mparuvenye kuzibazaniza service Bujumbura uko vyogenda kose nta muntu ufata urugendo rw'amasahane aje Bujumbura kurondera service isa niyabona ngaha Muyinga atabishize n'inzigo rero nico gituma naciye mvuga ati bikani focalize ruguru no mu mugambi biranditse yuko ntegeza gukora korera ruguru n'abakonkira muri business plan biranditse ko ndiko ndahangana n'ama Imprimerie ari ruguru muri interieur ziri Ngozi Gitega nibo rero turiko turahangana kugira umwe iyo habaye uko guhangana bica bituma uwari muri vya bintu biri routine bimwe vya kera abivamwo kubera yabonye ubundi muntu yazanye des innovations gutyo bice bidupusa gushika kuri yahangiro mukuru w'igihugu yego none ko muri ko murakorana n'abene igihugu cyane bato batumva ko maze kubakangura mu bwenge basigambara imipira yanditse ko mazina yabo ikomine yabo n'ibindi bikorwa ariko bararangura nta mugambi mufise gushinga amashure kure mu makomine canke gutanga ivyigwa kure mu makomine kugira ngo bose mudugire hamwe intara ya Muyinga idugire rimwe mu bisanzwe gushika ubu turiko turipanga twahereye ngaha bazi ko projet gishagirwa uyitware intambwe ku ntambwe turafise umugambi wo kwagura muga twahereye ngaha Muyinga niho dushaka tubanze tuwagure wanashaka wabonye naho dupanze muga turakeneye gukorera hiwacu hamwe itongo nasavye leta borimpa nibaza yuko ibi wabonye si buzobona uzobona nyene EMSI Burundi cyarico kuko nibaza yuko nifuza yuko izoba iri nko muri societe zitanu zifise ubudahangarwa mu gihugu cy'u Burundi amakuru menshi kandi y'ukuri avuga yuko mumaze kwigisha urwaruka rwinshi gukora uyu mwuga urwaruka rwo barwikoresha neza kumihana iwabo canke iyo bagiye kurangurira ubwo buzi mu bisanzwe jewe ngaha ndaramura kandi maze kuramura abantu baciye ubwenge mbese ndaramura benshi bakaca baza baraza babatwara kandi ntanzigo ndabishiramo kuko naho bo batwara igikuru nuko ivyo bagiye gukora babishiramwo beaucoup de professionnalisme twabashizemo biranyohera nk'ama institution ariko arishimira umukozi yavuye ngaha akavuga ati mwararamuye kuko twebwe hano principe yacu na slogan nabwiye abakozi bagendana tubwira kuri principe ya umukozi ashoboye adashobotse arutwa n'umukozi adashoboye ariko ashobotse bisigura ko turibanda cyane ku ndero kuko umukozi naho yo ari gihangange adashoboka ateza umudurumbanyo mu kazi mu basibarterne mwamira mu bunama budahera ariko umukozi ashobotse muragera kure kuko aguhituze yo kwicarira imigambi itandukanye mutuma mushikayo mutevye ariko urya ashoboye adashoboka
donc societe kuyisenyagwa n'umwanya muto burya ngira ndanababwire muri analyse nagize ma societe menshi atapfa hari afite idindira yasenyuye na staff n'abakozi kubera iki ibi bintu bagira ngo nukurokita urazana umuntu ukabona yaronse amanota menshi mugako kazi ugasanga ntashoboye wamubwira ati kora ibi agaca hariya kayidosha hari ibyo ugasanga ntayubahiriza wamubwira ati gira ibi n'ibi ahubwo akaza kugira iki kuko amategeko rero ivyo bintu biriko biratuma amasosiyete menshi atabona umusaruro ugaragara abakoresha nibataraba neza ahubwo uzosanga biko biratuma igihugu gihomba muri rusangi abakozi beza nibo societe kuko ibi bikoresho ubona biri ngaha ntafise abakozi beza bona biturira bona bishiramo kurusirikwi ariko ifise ekipe nziza irabibungabunga ikora nk'iyikorera bigatuma ushika kwihangiro umaze kwigisha benshi baronse byinshi mwumva ko n'andi masosiyete aza kubatora uwo mugambi uzobandanya cyangwa ugira ugarukiriza ngaho ugira uti kumaze kuramura benshi ndahagaritse umugambi sindota ndawureka sinshobora kuwureka kubera nakubwiye ko bimfasha kiretse yuko bamfasha akazi naje biramfasha kugira MC Burundi yamamare mu miryango itandukanye mu gihugu kuko ubu tugeze kuri etape yaho tugiranira ama partenaire n'amakaminuza bakaza bagira ama stage ngaha nk'abiga ibijanye na entrepreneuria informatique hano by'ukuri bitura ngaha tugeze ku rwego rwaho nk'amashure technique nka yose iyo mu Kayanza beshi ni gake n'ubu haheruka kuva ngaha abana baba 30 kandi twarabaramuye kandi barashima cy'ukuri rero turateye akamu n'abandi bashoboye bijanye n'ubuhinga ndiko ndaraba nzogende ne ku mashuri ya ndetse kuri etesa naho nyine tugiraniye partenaire baze baraza ibintu biga mu mateori baze kugerageza gukora ko no ku mashini kuko amashuri menshi abahari bakiga ibintu mugabo ikibazo kiba cyari kubera aya ma equipe matabahari ucusanga abantu bafise amateori gusa rero igihugu kugira gitera imbere kiba gikeneye abantu bafise ubumenyi bafise donc ajya amateori agahinduka amapratique aya mapratique rero niyo afasha igihugu niyo ashobora gutuma societe zihinduka igihugu gihinduka kigashika ku mahangiro gikeneye yose aho tuvuye bene gihugu no ku gihugu muri rusange mwebwe kuva mutanga uyu mugambi gushika uyu munsi hari akarusho murabona akarusho karahari kuko icambere abakozi twaratanguranye nk'abakozi dufate nka batanu ubu twarungutse turageze muri inventaire ico ndacishimira cyambere ikijanye no muri societe muhira dufate muri famille ndabona yuko courbe iri montagne ndabona yuko bakunda kuvuga ngo hari ibintu nk'ivyiyoberanye donc ndabona yuko amasharije yose familiare ndayarangura kandi ndipfuza yuko nzobandanya gushika yaho bishobotse na equipe dukorana abakozi dukorana nabo bashika ku yandi mahangiro ku buryo dufashanye nyene kugira twese bibe iterambere rishingiye kuri win-win burya agahembo ngaha ni neza canke abakozi baridoga ivyo mu bisanzwe ikintu kihari amahera ntaba menshi amahera aba menshi ku muntu canke akaba make ku muntu uko vyogenda kose mu bisanzwe politike y'imishahara wisunga politike imishahara igihugu kiriko amasosiyete muri rusange mukorera hamwe ukaraba yuko abakozi bawe utabajyamiye uko vyogenda kose sindi mu masosiyete ahemba n'abo bakozi oya icyo nibaza yuko n'umukozi yobivuga yoba ndenganije kuko jiye mu bintu nkora ndabaza kugira ubucukumbuzi nkaraba ama Imprimerie abo dukora ibikorwa dusangiye bafata gute abakozi nanje nkagerageza nkavuga ati reka nanje kameme sinje mu bantu bacinyiza ahubwo nje mu borosha sinzi atubwiye tumubwiye ko tuzoza kugira ikiganiro ngaho tubwiye ati gwikiranga MC Muyinga ngo ni suku je nivyo
nibaze ko wabibonye. Ni kuvuga hari n'umuzungu wo muri Nigeria yaje ngaha yavuze ati c'est la première fois que je vois un homme propre parce que la propreté et l'éclairage attire le client. Ako kantu karandyoheye. Donc yaraje ngaha araraba ukuntu hasa. Je nibaze ko wabibonye. Aha n'imiburiburi ku mwaka ndagira rutushe kubera ndazi irangi ryera akamaro kayo kuko mpiriwe mpishije ndiko ndacana speciality muri marketing n'ibintu nyene mpirirwa ndahigisha bisanzwe biri no mu maraso kuba kwegera ko gatondo bariko barakumviriza natubwiye ko mukora ibintu byinshi mwo kwemera mu gaca ku mashini imwe mutubwira ati mashini ikora ibi ibigenzo ko mwibikiranga ry'akazi bisanzwe bizwi biyemera n'amategeko ariko mugatubwira ati imashini ikora ibi ibikora mu mwanya nuko kugira ngo nuwumvira ikiganiro azohabe asimbaze kwirabira kandi agira ishafara duhere nko ngaha duhagaze iyi mashini yo bikora iki duhereye ku iyi mashini nk'iyi nimwe nababwira yitwa flag print ni kuvuga yemprima ku bintu bijanye n'amatifu donc ukeneye cyari amabanderole agezweho amarido amadrapo ibintu bitandukanye byo ku matisi byose ufise materiel speciale ni direct birajanye gose nko ku munsi mwokora nk'amarido angahe mugereranije n'ubushobozi bw'imashini mu bisanzwe gushika ubu turacari mu mayese turiko turabikora uko vyogenda kose irido uko bigenda kose nibaza yuko rido bivanye n'umwanya mbona zisohoka nibaza yuko uko vyogenda kose nk'ijana ku munsi turazigira mbega nyene nkaho umuntu azanye igitenge nkagira umuntu ayitegurira nk'urubanza igitenge akarondera agafoto k'umuntu wiwe canke c'uruganda rwiwe canke c'umuryango wiwe ico gitenge mu mushira kwiyo foto mu bisanzwe ni benshi hano hari n'abantu bo mu mahoteli tugize imisi tubakorera tukabakorera nyene dufate nk'akarorero tukabakorera ibitambara bashira mu mahoteli atandukanye vyanditse ko nk'akarorero chez hoteli naka rero abantu babikunze ni muntu yaje akicara kw'ivyo bintu vyendika nyene ico kintu ukora biraryosha abantu rero bariko baravyijukira tiko turagerageza kuguza ama publicité kugira babimenyere ndabona yuko bariko barabikunda cyane. Aha nozanya ifoto yiwanje nkavuga nti nitwa Bosiko mukanshira ko ayo mazina n'amafoto byose mbega nko ku mupira byo twara nk'amafaranga ku mupira umwe ku bijanye n'umupira imashini ikora bijanye n'umupira n'iriya hamwe n'iriya kuko niyo imashini yitwa DTF niyo mashini igezweho nibaze ko ni Bujumbura atayiraba ni kuvuga ni mashini ifise ubuhinga ikoresha irangi na poudre donc irashobora gushira k'ibintu ku buryo naho ucisha ku pasa tangorane naho mesura bitapfa ko iyo naho ubona ngo ni mashini isanzwe ni mashini idasanzwe iyo niyo dukoresha Bujumbura bashoboye gukora kugeza kuri ijya large format ni ishobora gukoresha ubuhinga bujanye na material yitwa printable material niho bageza ishobora gushira ko amafoto n'ibindi bintu donc hajya niho bageza ndafise iriya prota urayibona hariya prota ni dufasha yadukuye muri za nkuru za kera za serigraphy manuel ijya ari ni bikatagura tukaca tugenda kuhitinga kwiriya mashini ubona hariya ijya yitwa hit press rero by'ukuri tuko turagerageza tuzana imashini z'avance ifise ibikoresho bigezweho hajya naho muri production mu bijanye na production y'ibitabo nibaza mwabonye yuko hari imashini igezweho iteranye igitabo tutakoresheje amagraphese yitwa glue beading machine hajya 5 secondes bihejeje igitabo donc irafasha no kugira facilité gose hajya mwabonye ndafise imashini iri avance yitwa lithography ijya yoye ifise systeme ya iri kategori master 0 minute kuvuga nk'ubu ibikorwa n'amankoresha makonika indwi yose mu masaha 3 bibihejeje rero ijya offset yoyo isanzwe nyene nayo yoyo irashobora gukora nk'ama production y'50 ku munsi nayo mwayibonye iri hajya ndetse izi mashini zose zikata nk'izi zose zikatagura donc naragerageje kurondera imashini zikompletana ku buryo ntaca gutira hanze ama service donc ikintu turagihera muri conception ngaha tukakimonta
tukakikata tukakavaringa tukayishira ku kava tukakirungika ari produit fini ico ndacishimiye. Imashini muri mufise ngaha zose binga bwa none zirakwizinda. Je nibaza yuko imashini nka zose mfise ngaha nizo ni numerique. Ona nk'iyi flag print ni numerique. Ya DT machine ni numerique, ya plota ni numerique, ya large format ni numerique, ya group building machine ni numerique, ya lithography ni numerique. Donc la plupart des machines faisaient ngaha ni numerique. Eko umugambi mwimirije imbere n'uwo je umugambi nimirije imbere sibi ndashaka gukora amakaye ku rwego nyine ko hejuru dushobore gushira karanga kacu k'igihugu kuko birababaje nko gusanga abana bacu bariko barakoresha amakaye yanditse ko Ronaldo n'umukuru w'igihugu amubwiye ati amusabe invitation atoza ni mu gihugu mugo ugasanga ivyo bisura by'abo bantu bo hanze nivyo tuko turatsindagiramwe abana bacu mugabe biraryoshe kuba nk'ubu kwikaye yo yanditse ko nk'umukinyi w'amateka wo muri Bumamu wo muri Olympique Star wo muri Aigle Noir n'abandi biraryoshe hano turafise ibiyaga by'amateka ngaha mu Burundi turafise ibibanza bitandukanye byiza dushobora gushira ku makayi donc abana bikabafasha guca nyene bariko bariga babitahura ndetse n'abana biga bo hanze bakaza baramenya ati igihugu gipanze rero izo nizore inzozi zifise kandi tari kera nageza kubikora ariko abandi bakora akazi nkaka bafise imigambi barakunda kubura aho baca kugira ngo baronke uburyo mwabukuye hehe mwavuze ko mwatanguje miliyoni 50 mwasabye muri Copec kandi murashobora kuzirira uburyo nabwo buhambaye ni bwinshi imashini imwe turabona ko irengeje amamiliyaride uburyo bwavuye mu bisanzwe nta hamwe ushobora gukura amaye ni kuvuga utayakuye kwa papa wawe utakuye mu muryango ufise amafaranga nta hantu ntabwo ushobora gukura amahera atari muri banki ni kuvuga amabanke nibatumbera amabanke kuko mu bisanzwe umuntu wese afise inzu abafise hypothèque ni kuvuga je nkunda kuvuga yuko uri muntu ufise inzu ubuca mu mafaranga twatire n'amafaranga impome n'amafaranga burya uba ugenda ahantu hose ubugenda wikuta ku mafaranga kuvuga upavanye kuba ushoboye kuba ufise ubuntu ushobora gutuma woshobora kuriha ideni ugashobora kuba amahera baguhaye yo iriyanta mu ivyo bintu nyene baguhaye nta mahera ushobora guhomba ahubwo bakwiye kuva mu bijya bintu usanga bagiye mu bijya bintu byo kumenana amaso kuko usanga abantu benshi babicanye no mu madini gutoya amahera ngo gutoya amahera ngo mu banki ngo nica ivyo bintu niko rugamba turiko turagwana kugira abantu babe kuko nk'ubujero no munsi ni je sanzwe di president wa commission credit y'aka karere k'amakopi kahurikiye muri Copec rero niko rugamba kuko je ni muri staff nababwiye ati aya makredi miliyoni 18 muhabe negihigu nayo bacana mu kabazi gerageza mutangure guha amahera afatika bakora imigambi abantu bahere ku miliyoni 250 cyana kuduga bakora imigambi iboneka kuko ajya amahera miliyoni 18 nta mugambi we yakora usanga arayo kuja kunwa naho guze parcelle nta yubaka abantu reba hindure nuko kuntu bakibona ikintu ca mbere bubaka inzu inzu ya mbere wayubatse ni hypothèque muga umuntu ntiyihutire kuguma yubaka inzu kuko amahera bugushize mu ubu yahanze wubatse inzu rero kugira uyivyaza umusaruro nuko usaba ideni maze gusaba ideni urashobora kuyungunganya muguri mu nzu ntuyisabire kideni cyukuri cengereranya uri mu nzu ntuyisabire ko ideni n'agahombo gakomeye abantu bose bateye imbere bakoresha amahera ya banki na Amerika ifise igeze ku rugero rundi ugiye kurabuza gusanga arico gihugu gifise ideni rikomeye kandi kugira ideni si bibi mbwa abantu kubera kudatahura bafashe umuntu afise ideni nkaho umengo n'umuntu yamenje kubera iki ibintu twakuriyemwo rero turakwiye kuva mu bintu vya kera byo kuva muri byandi vya kera aho umuntu yimbura ibiroro 10 vy'amasaka by'ibigori akabona ari umubosi
rero uno munsi abantu bariko barinvestisa mu bintu vy'imigambi nibo bariko baratera imbere kuko igihugu cuzuyemwo abadandaza kuko narasomye ibitabo byinshi narabonye yuko abadandaza donc definition y'abadandaza ari commerçant non pas de nationalité donc abadandaza igihugu kiguriyemwo abadandaza benshi hirya no gitera imbere kuko umudandaza bakubwiye ko atanationalité agira kubera wewe umudandaza nyamudandaza akora calculatrice iri imbere yiwe afite inyungu mugabo rero aba entrepreneur bobo ikintu cya mbere baviza no kugira inganda izo nganda rero nizo ziteza imbere igihugu rero igihugu kirakwiye guhimiriza abantu abanyempano bakabarondera aho bari bose barahari gusa usanga badafite amahirwe yo kuronka ayo mafaranga hanyuma bashobore gukuza izo mpano ni nabo bashobora guhangana n'ibihe bidasanzwe igihugu kiba kirimo kuko aba entrepreneur iyo habonetse ikibazo bahangana naco mugabo abadandaza iyo habonetse ikibazo ahubwo bariruka ko benshi baca biruka mu bigo bibaye n'abadandaza bake badafise double nationalité ni kuvuga abari ngaha yicaye umwanya n'umwanya ashobora gukoroka kuko kenshi abadandaza bunguka inyungu z'umurengera gusumba n'abantu mugabo rero abanalize nagize umudandaza usanga nubwo yunguka inyungu z'umurengera usanga gutera imbere atari cyo kimwe n'umu-entrepreneur dufate nk'abakiriye za Facebook zandi baza buke n'aba-entrepreneur mu bw'inyungu bakora kubera zishikira abantu benshi bashoboka usanga bateye imbere kuruta abadandaza rero nico gituma abantu twofashanya kugira igihugu aba-entrepreneur bafatwe mu nda bishoboka hanyuma ibibazo byose usanga turi imbuto usanga twabivuyemo kubera iki aba-entrepreneur barashirishaka imbere bagashira imbere abantu mugabo badandaza donc ce sont des commissionnaires nubwo bikunda kubababaza cy'ukuri zo turavugana ukuri abadandaza barakwiye kuza badandaje bakaronka umutahe wo kugira inganda bagira inganda kuko ikintu kizanye kiri fini usanga kizinje gose muguti ukatransforma ndaza bitanguye nkavuze bajya ba Musumbasiri baramaze kubona karusho naho unguka cyane kuruta kugenda utwaye amadovize hariya hanyuma bagiye wote umugenda ukurama amace premier mugu ukuye ibintu biri fini usanga ari uhombo kuri wowe no mukunda kuhura nabo badandaza nabo bandi bose bafite ibyo barangura mu gihugu izo mpanuro muramuzabwira muri kumwe kugira ngo babone ko atari uguhuguza cyangwa atari gushikuza jewe vraiment badandaza benshi tuganire ndakunda kubivuga hari nabo tumaze guhanura barashaka gushinga ama factory ni kuvuga inganda kuko inganda nizo ziteza imbere igihugu benshi ndababwira vraiment nta bintu nkunda kuguhisha cyo bituma nubahutse no kubivugira nga kubera benshi imico y'abarundi turakunze kwanka kuvuga ukuri ngo wobura amasabo donc ukanga kuvuga ikintu ukuri motive ngo umuntu ngo nuko umuzeye ko ngo rukiza ivyo bintu rero usanga byinshi igihugu mugo ubwikura umuntu nawe kubona nawe no munsi ejo arashobora kubigerageza ugasanga yavuze ati naka n'umugabo wanashaka utuba ego impanuro za nyuma na nyuma ku gice cyambere cy'ikintu kiganiro ni kuri abakozi mukorana mu bahanege abakozi dukorana nibaza yuko kuko naje narabaye umukozi nakoreye umuntu imyaka 9 uko nabakoreye uko nakoreye abantu ndabizi ivyo umukoresha yanka n'ivyo umukozi yanka ndabizi ivyo nanka yuko umukoresha nkorera ndabizi naje ndagerageza kuraba yuko ivyo nabona umukoresha nkorera bibi nto bikorera umukozi wanjye abakozi nabona basaba gushira ibirenge hasi turiko turakora dukore kuko uno munsi yigire byo urashobora gusanga dufate nk'akara ubuhembwa mari mugabo uko entreprise itera imbere niko abo mwagumanye mutera muji imbere kandi biraryoshe kuba upfuye ahantu dufate urose nka promotion ushoboye kuba woronka nka attestation de service randi ifatika baravuga ati kame murabona yuko ujya muntu yaraciye hari ahantu ni sawa jeno basaba yuko twokorera muri bwa bumwe done hano barabizi ko tubanye
turafashanya kandi hano burya ibikorwa byadukora ijoro n'umurango dukorera mu bwumvikane kandi prima ushika ubu ntayire